muri burya bukobwa bwose burya bukecuru bwansubije bwose nabwo nyene n'indaya kuko nta na kamwe kansubije ari sugi kandi nta na kamwe kasubije kamaze kuryamana n'umuntu umwe bwose aho buri bwirirwa burasambana busambana mugabo ukaca buza kumusubiza kurya jewe nta muntu nkeneye ko duharira vraiment kandi ndibaza baramaze kubona ko je ntanabikunda nivugiye ijambo rimwe rirakwiye kabisa twubahane nga anye jewe mfise impamvu ndi kuri réseaux sociaux nawe ufise impamvu uri kuri réseaux sociaux nawe ufise impamvu uri muri Saudiya nawe ufise impamvu uri muri Saudiya kwanza bavuye ino batazi no gukoresha n'amatelefone mugabo rero nimba ivy'ubworozi vyamunaniye adakeneye ko ndamusanga mu gakungu aho abanda ujya tuva hamwe agende buke buke haranyerera ava mu gakungu ujya aba mu gakungu ndahatse turabana ujya n'umubanyi ndamva yakomoka hose jewe mbabarira adakeneye yuko je tuzoharira ako muharira mutima ro comedian sijya post yaciye anyibutsa uwo bavukana yarandeheje uwo bavukana yaravuye iyo ni yindi story rero bisigura ko yoba yarafushe kubona uwo rero ndakubwire mutima jero comedy je ambabarire je namunazigira mbuza je kwerekana impano office nahazoba ari impano yo kwambara amakareso nzoyishira hanze ko nta muntu azombuza bijya bintu urabona bijya bintu mwe muri ko murabona kujya ndabikora mu bisanzwe ntabwo ariko ndabikora ubwo je duhuraye n'umusore mbanza kumusuzuma d'abord nsanze akikwemerera cyanya wo kimwemera ko mugiye mu rukundo mbanza kumusuzuma kwanza kugira nemere nsanze afise runini aho cyaniruka nuko ukubabaza umbabaza ibiki uzombabaza pana uzokubabaza kurima akarima babaza ishaka wifitiye agasuka gato Yes, ndabaramukije amahoro y'Imana abandi namwe bigo bakunzi ba Star TV mudukurikirana ariko ndetse mwana dukunze munadukunda bino bikorwa byacu dusangwe dukora. Amazina yanje ni Starboy the Ship, Mr Recorder, Mr Mate, Mr Kimararungo, Loving Town, Ubeshi, umukozi wo munzu, Mr Recorder, Sharpman, Land in the Jungle, Dollar Boy, all the way from Star TV, all the way from Burundi, East Africa, Africa ndetse no kwisi yose. I love support everybody in our country. I love you too if you love me. If you don't, uvyumva. Utankunze ubundi uvyumva uko bica bigenda. Kandi naho vyanditse kutegerezwa kunkunda, nutankunda nzobandanya gukora. Kandi nzobandanya gufungura, nivyaba ngombwa nzobandanya kuvyibuha. Ninonda naho ntazoba ari umugambi wawe, azoba ari umugambi w'Imana. So, umugambi wa Star TV, nabazaniye umwigeme. Uyu mwigeme tuzinanye igihe kitari gito cyane. Hako ndavuga ati no munsi kubera iki muzana mugambi bwa Star TV kugira dushore kuganira. Numwigeme tuzinanye igihe kitari gito ndetse mfise na contact yiwe n'abafise yanje. Hako kandi kuri no munsi numwe mu bantu uvuga ko bariko baraca kuri social media cyane. Bikunze nduka ko nigeze kumutelefona ndamubwira ati that's good. Ibintu nk'ivyo nivyo mbashaka. Wundi ari mu bintu nkunda. So reka retse umwaki. For the first time ndabaza ko bakunzi ba Star TV mwamwakiriye cyane. Wundi famille yacu turakundana. Iyo n'umuryango wagutse turishima tukaryoherwa bibaye ngombwa n'ifunguro tukanasangira. Karibu cyane kuri Star TV my sister, umeze neza? Ndashimira Imana. Sigasa neza. Nibaza yuko ntirwo ndavuga izina kubera baranzi. Barakuzi. Ntayikeye uri kurataba. Abakunzi bawe ngira nibo batari banzi. Nibo batari bakuzi. Reka bakumenye muri kano kanya. Yego. Bakumenye? Nibyo. Hari cyo bitwaye wivuze bakumenye ko no munsi. Ni jisi abaranzi. Kandi n'ubonye isura yanje acabona ko ari jewe mazi imisi ndabica bigacika havuye Tel Aviv ngira kabi bimeze gutse uriko uragenda mwibaraba abo muhora nabo bakakumenya barambaza cyamvuga ati nuwo dusa ngo sawa bakunda kukubaza gute kumbure ku bantu nyene mukundagura cyane ati wow ndakora wa undi wo mu kiganiro nacamuga ati yasi jewe kweri sanga dusa usanga mutama yaratembereye abandi nabo baca bavuga ati courage hama bakankora mu ntoki Komi no turayirembeje no munsi ndumva naje tuzakuvana ameze neza ndarembeje nganda yajya ko nanje no munsi nzoya bakuramwo na mpaka uri kurabakama yego
Kabisa karibu cyane kandi rero wisanzuwe aha ni muhira ni mu rugo mbo wisantarezi nyene umwanya tukira tuganire sinzi ibibazo nza kukubaza ariko ibibazo nza kukubaza je yamari freestyle nyene ikibazo no kwishura ko nikijanye n'uburozi ariko ibindi byose ndabifitiye inyishu hajye uranga abarozi jewe sindanabikunda ako muri famille wanyu nta muntu mwigeze mukeka turiya muntu yobaroga rigatwe nanje muri famille ndafise abantu nikeka ko baroga ntinya no kuje wabo sha ivyo naho none abimenya nta mwanya nobiha kuko ashobora kuba ari wo mwuga yahisemwe urumva nawe sinobimuhora kuko bimuha amafaranga rega kuroga navyo nyene birimwe amanoti cya wibaza none nk'ubu rero niba yakurondera ko akakuroga ntacyo bizoba bitwaye sivyo ko batonashobora nturogeka wapi karabaye naho ubona bigerageza n'ivyo ukunda rega twe tuvutse baca badukingira ari abana tuva mu miryango ihezagiye aro n'abandi baguma basengeko ugasanga umuvyeyi aguma harasenga ugasanga uri umupagani jisi arasengaje Jenda umukozi w'Imana biteye ubwoba nubwo abantu baguma babona ko umengo ngira bijya jenda ubaye Imana bro kandi ndasenga uri umukoriste Sivye gusenga je ndanababara bro. Je narabaye muri chorale. Mu nyuma nyene mbwa naririmba Igitega ndi kwishura. Ngeze ni Bujumbura narabihevye. Naye muri interne urumva abana bo bari muri interne babahimiriza gusenga cyane. Rero wasanga twatanguye kubikunda. Mugabo urinzi w'umupagani wiga muri interne uba warananira. Yego vraiment. Mugabo mvuyeyo byaragabanutse. Mugabo ndasenga ariko si cyane. Ukwemera ko haragabanutse. Ukwemera si kuvuga ngo kwaragabanutse. Ahubwo kuja mu misa cyane nivyo byagabanutse. Kubera kino utaja gusenga cyane ubu. Usanga nyene bingora kubera je nta bagenzi nkunda kuba mfise. Nijanye mu misa birambabaza mbashaka njane n'uwundi muntu. Nye tujana. Ariko mwijuru kwa tamuntu azogenda hekanye n'uwundira. Ndabizi. None wumva utaburi ko urakora ibidakorwa oya ni bibi kwijana gusenga we numva ko mengo birateye isoni utari kumwe nabandi urazi kwinjira abantu bose bakuraburi wenyene ko bivana nuko uba wambaye neza nta nakimwe Starboy wewe uramaze kumbona je nambaye impuzu ngufi usivye ubuda gusa nijya urambona nambaye ibutura jewe ndambara impuzu ndende uratinya kugaragaza amaguru bayabonye nije wa mbere nga mu Burundi samaguru meza kompatida wava bandoga bayabonye abasoda bokoragurika niyo mpamvu rero ntegerezwa kuba abo yabona abasoda bopfa bo babenshi yo wava usanga n'igitigiri ca za miliyoni 7 numvise kitanguye kugabanuka abogwa ku rugamba ngo babenshi cyane babonye amaguru ya Jesse amaguru yiwanje sishaka ko munabona kuko mwoca muzamuragwa n'igihu kabisa umuntu ariko arakubona kuri no munsi akubona mu biganiro bitandukanye peut-être ashobora kuba kozi mu biganiro gusa muri no entertainment ariko je ndakuzi uri no mu vixen kimya hako no munsi sinzi ko wabihete cyanye uno munsi bazana yadakwiye ugahitamo guhagarika navyo nyene ndabikora ko ndakubwije ukuri bijya bintu birimwe amafaranga mugabo n'ukubera hari abantu bagiye baravyonona baca babizanamwe izindi ngeso bigatuma abantu bo hanze babona ngo umuntu abaye mu Queen video ni Slay Queen ni iki urumva kandi baca banagusaba rero ubu je ndazimvye gose ku buryo ata muntu yofa kunshira mu ndirimbo kubera usanga bariko baguha ibihumbi 30 50 ubwo hayemesha guhasamire nanje aho ndayarengeye vraiment sinoja mu ndirimbo kurayo niyo mpamvu sa nuwabihagaritse ugakunja ibibuno reka urazi ngene uvunika rero biriko biragabanuka buke kiretse mpuye n'umuntu afise inoti nyinshi nyene akambwira ati ngo cyane urabona yuko nsigaye nateye intambwe ubu biragoye kunshitura nawe wamenza ahubwo tuzoisa wewe umwanya turabisubira muri indi agenda kutwara kwa Zaza wanshoboye uraturaya kwa Zaza food nije nituzinanye kuva kera je baza kunakurode gora content turazi nayo rabizi we ndavyimenyera rindira gabo byo wamenzemwo ntabwo uri kuratahuka
we rindira gusa nahugumvise kabisa nuko kuno munsi nibaza ko nyuma yo guheza ishuri waragiye muri Vixen no munsi muri ibi kumbure nibaza ko ivyo ukora uno munsi nibaza ko bikora kubera ko uvyishimiye apare abandi bantu bo bariko barakujija ati turi kurakora wapi iki niki umuryango wawe ho vya bimeze gute wabakujija nk'abo bandi canke umuryango wawe nyine uri happy nyene n'ivyirimo umuryango wanje mu bisanzwe nta message nimwe ndabona imbwira ati ivyo bintu ukora sivyo usivye yuko haba hari ibintu bataba bashaka ko ninjiramwo cyane mvuge mugabo nigerere si donc singerageze kuba igicibwa gose kubera bobo aka kanya hari ibintu badatahura iyo turiko turabikora babona ko umengo turiko turasinata babona umengo ni ibintu vya blague naje nabitanguye mbona ari vya blague mugabo biriko birakomera ndiko natahura agaciro kabyo buke buke kwambaye n'akarato keza ra buke buke nyene n'umubiri mbona utagazi ntacyo waye biriko biraza navyibushe hebo ni ikibuno kiri kuza kabisa kiri kwiyongera urumva ibintu utanguye kuraba ubugeze mu bibuno vrai oya nanga wowe ntubona ko ushaka kuncumutsa ndi kubona uburyo ugaragara nkavuga ati ayi mwana asigaye agaragara neza niho rero simvuge byinshi ariko ikibazo za kugira ni iki ari umuntu yambwiye ati iyo diaspora babona mugaragara ku ma social media ku ma Facebook barabarondera cyane mutari bwagaragare batari bwabarondera kuko no kuri gisa niko bimeze nyene abitambika ba benshi bon uzubona abantu bari hanze bakurondeye cyane cyane abantu bari muri Amerika batubabarire vrai none muri Amerika nta basheri bariyo nta bakobwa bariyo baraheze nibatubwire baduha umuco twimuke kugira ngo abakobwa bake bapunguke mu Burundi bagende kuba muri Amerika uzubona ngo jewe ngo nuku rero abantu bamaze iminsi bandondera ngo kubera navuze ijya content ngo shaka umugabo ngo rero babonye bibaza ko umukeneye hakora mukenera no kutararongo none we ntuhari ugira uri giti Ako je nahita nkujana ubunyene tukigira. Nta kibazo kweli. Tumara amazi satani. Okay, twashaka kwiyo dose abajya baca kurondera bibaza ati nibaza ngo nkeneye umugabo je vyukuri umugabo ni wewe. Utiyicira isoko. Bavyumve yuko mu mwanya ucuntwara. Utiyicira isoko wa mwanya ucuntwara wamaze kubivuga rero nibambabarire sinsubire kubona ama message ndonde. Ndaje kuronga. Ariko hari video maze ibisi cyako. Atawa abantu leta nibafatirira hano barengeje imyaka 25. Ya rega ugiye kubiraba nivyo. None ndakubaza ufise wewe aba ex bangahe? Uvugishije ukuri kandi utari kurambesha. Byaba ex mfise. Sinzi gitigiri cyabo. Nawe ubwawe ntuzi gitigiri cy'aba ex ufise. Ugira muri abo bose mwahuye warabuze umugore woshira mu rugo. Kandi bose ndazi nta numwe mwavanye utari bose warabari. Ico cyo ndakizi kandi nunamari. Oya sindavyibuka neza. Ntuvyibuka neza gute? Rega je ntabwo najyana. Yo. Turaryambaye. Kiretse mu ndoto nyene. Mu ndoto. Nka kuyumviraho. Urumva ubigeze mu ndoto ico n'ikindi cyaha wakoze n'Imana izofitana babari. Urumva? Muri abo bose utibuka warabuze umugore numwe woshira mu rugo. Na benshi barana. Abantu benshi rega barangwanije bibaza ko bijya bintu navuze atari ivyo. Na benshi bararongo. Bijya bintu dutegerezwa gusaba leta ishireho imyaka yo kurongora. Kuko amazi yarenze inkombe. Ariko Chevale niwe yagusubije avuga ati mukiri beza. Bo ibi amaparti yanyu reka tuvuge amaparti yanyu kandi reka tuvuge amabere n'ikirundi nta muntu atinya kubivuga amabere yanyu agihagaze ni minofo yanyu kimeze neza itara batarayijobora ibintu nyevyo urumva mukimeze neza ngo murahunga ngo abahungu babaronde mukiruka ariko ngo mumaze kubona ngo imyaka iri kiragenda ngo ncitwa ngo muko muragira imyigaragambye mukimeze neza ngo ntimwabarondeye uno munsi ngo ntaho mutaciye ngo amabarabara ngo barayaciye none ndakubaze tukiri ngaho nyine ubu je ni cyaha ikintu ubona kitameze neza n'igiki kuvuga ngo ugasanga ngo amabere ngo bayagize ntahagaze yiwanje akabuno na wowe ntiwabonye ko kameze neza gahagaze akada ntubona ko ari fresh inda yiwanje ubona hari umuntu arayonona bro amabere yanje hari umuntu ubona arayonona
ubona ntakiri neza ndacari bien utumoko turacahagaze nibaza baranabi no muri kamera vraiment urabibona turacahagaze biboneka neza yuko sindose abana kandi nta uracameze neza nta n'abantu ndosa ndacameze neza ati ivyo bimara ngo urumva ubundi je sinzi n'iryo jambo ngo imara yana ahantu bari kuye sinzi vraiment canke ngo indaya urazi ko abasore nasanze ari mwe bantu ba mbere mwubahuka mwebwe murashobora kuza mwe uraza agaciro muba mukwiye kuduha vraiment birababaje kubona mutugira ivyo mwishakiye mukadutuka uko mushaka twara abavyaye Ajyo umugabo n'umugore ninde yatanguye kuvuka wowe uzi ko arinde si Adamu none Adamu ntabo yasanzeho yarizanye kwisi Adamu yaremwe n'Imana hama bace barema Imana nayo yaremwe nande wowe gushika uburazi Imana ko ari umugore canke ari umugabo Imana yamyeho ibihe vyose yamyeho ibihe vyose ariko ntawe uzi ko ari umugore canke ari umugabo Imana ari vyose ntakunda kuvuga ati Imana ni vyose none kuvuga ngo hatanguye kuvuka Adamu Imana ishirarabira avuga ati iri tongo ringana uko yavyaye oya umuhungu ntiyavyaye umugore kandi n'umugore ntiyavyaye Imana yararavye iravuga ati iri tongo ryose niwogibanamwe wenyene ica ibaremera abafasha mugabo abo bafasha Imana yabahaye ntabwo muri ko murabiyegereza muri ko mwitwaza ngo motife ngo ibitigiri ngo biriko bira ngo vy'abasore ngo ni bike ngo bakoga ngo ni bari benshi none turongore bane turongore bane none ntimwama muvuga ngo Bibiliya ngo yavuze yuko abagore ngo muzogira 7 ngo murekuriwe kugira abagore 7 nimutware 7 rero basi muri Bibiliya biriyo kugira ico gitigiri turabe ko cyo kwirana aho ndi sindi umusomyi mwitse wowe umusomyi muba ahubwo kuba ntazi ko binashobotse mutwara abagore 22 20 ubure uzokurongora karongora kugira ngo basi ico gitigiri gipunguke ubu rero uzokurongora kirongorera undi mukobwa ntacyo bitwaye jewe noca ndakumena amahihe ugiye mu bandi uri umugabo wanje jewe uzonamwica je sinsinata nkunze mba nkunze ako guhemukirwa ko warahemukiwe jewe mfise umu ex umwe kuva mbaho mu myaka 45 mfise umu ex umwe ana matwa asumira ngo yarakubabaje ego yarambabaje gusa nyene twaravyihanganiye Imana ishimwe yuko yambabaje ari wenyene simeze nk'aba bakobwa batora abantu 1000 bose bakubabarije rimwe urumva kucuja mu bitaro none kumenga warababajwe n'abantu benshi kandi wababajwe n'umuntu umwe wenyene nk'aba bandi banziraho nciye banzira ya bose bamwe bita banzira ya bose oya jewe ntabwo ari uko vraiment nkunda umuntu umwe vyanse nkaca manza nka po none umuntu umwe niwe yagutumye wumva wo babara nk'ukuntu maze imisi babara ubona umwe hariho n'ibindi bintu nagenda abona je kintu kimbaye ko rimwe kirampici narayaze n'abantu benshi abasore benshi ndi umukobwa abasore bategerezwa kundondera hari benshi bandondeye turayaga nkumva amayide yabo nkumva ntibanashoboka n'ubu hariho n'abakindondera nkumva ntibanashoboka ivyo bakubwira ivyo bakubwira ukumva umenga ntibijanye ntibinashoboka for example ukumva nyene bakubwira ati ibi nibi ukabona ati ibi jaro nk'umuntu yanyandikiye kandi ndabivuga vraiment nta nuwonzi sinzi n'uwamuhaye na nimero yanje ngo ni sawa ngo je shaka tuyage nk'abantu bakuru none wowe ushaka tuyage kushaka urumva atangoye kumbwira ngo keneye tubonane ndamubaza ati none wowe ushaka kumbwira uwo n'umuntu ari mu Burundi yego ushaka kumbwira iki ngo shaka tuyage nk'abantu bakuru tuyage ibiki je nawe ngo ivyo twobura ngo nivyo ngo tuyaga ngo je nawe ngo ntivyobura ngo umukobwa nanje ngo ndumuhungu musanga muhira tuyage ngo nivyanka ngo turihangana nivyanye biki nacenda murungikira akantu ndazi ibintu yashatse kuvuga nacenda murungikira agastike kurutsura canda mu blog iga muri no misi nuko babona umenga wamamaye nk'indaya baca bibaza ngo nivyo nkora nzobasengera amadayimoni yose abape abantu mwibaza yuko je ndi ndaye mugabanya kariro urumva kuri kurabagira kuko ratuma baja mu vyaha gute ugiye uvuze kuri ndaya baca batangura kuja muri savonoro canke ku mabutiki ubundi abantu bose bari kuri rezo sosio maze kubona bagiye baharira n'abantu wazi ubona baje bazanye ngo ivyemezo vy'ukuntu ngo bameze ngo iki niki je uzogenda utohoze ko abakobwa dutoratora abasherura bizi bazokubwira igitigiri c'abasheri je fise canke abahungu je twoba baranantinya benshi baranantinya n'umuntu atanze nimero yiwanje avuga ati ntuvuge ko ari je naguhaye nimero kuko yoca nyica
je barantinya we bagutinyira iki ndakaze je barabizi ko nkaze si ngaha gusa kujya mba ndiko ndabivuga kuri ku ma TV mba nkomeje no mu buzima busanzwe meze kujya nyene urahinduka jewe nta burofa jewe mba nkeneye oya ibaze nkubu ni wahura n'umugabo ugasanga ntari sawa bya bindi bavuga ngo akabariro ngo si sawa mba kuzomutera amaji by'ububariro ubwo jewe duhunaye n'umusore mbanza kumusuzuma d'abord nsanze akikwemerera cyanya wowe kimwemera ko mugiye mu rukundo mbanza kumusuzuma kwanza kugira nemere nsanze afise runini aho cyaniruka nukundi ukubabaza umbabaza ibiki uzombabaza pana uzokubabaza kurima akarima babaza ishaka wifitiye agasuka gato ya mukunda gwarume n'amabuye oya ago rume n'amabuye nago rubasawa oya vraiment ngo niko gwimbi barabara neza oya rujya rurababaza kabisa reka tuje kuri poste nabonye la fois passé je navuga ati iyi poste reka sinogenda tazi ndayivuze ko aho uwo bita Mutima Rokomedie yagiye kuri page yiwe yandika ati abamwegereye bamubwira ahindura umukenyuro burya izina urashobora kuryubaka rigakura ariko ukazogira isoni yo kutazokwitaba abazoba baguhamagaye inyuma yo kubaka iryo zina ego kumenyekana ni vyiza none dukwiye kwiyambura ubuntu kugira twubake izina bisigura ko uri mu bantu bariko biyambura ubuntu reka ndagutera inkuru Mutima Rokomedie ahubwo je nzomugurira n'icupa kuko yararavye ati sivyo umwana no mu posting amvuga ibintu vyiza ati ariko akora ibintu vyiza umengo no banciriritse kubera ndamukuriye natanga ibintu vy'ubukomedie kera rero yaciye ashaka kunsupportinga abicishije muri ubwo buryo urumva jeyo ni support yankoreye kandi narabishimye vraiment yaranshigikiye ico ni cerekana yuko ankurikirana 5 kwa 5 mugabo rero nimba vy'ubworozi vyamunaniye adakeneye ko ndamusanga mu Gakungu aho abanda ujya tuva hamwe agende buke buke haranyerera ava mu Gakungu ujya aba mu Gakungu ndahatse turabana ujya no mubanyi ndamva yakomoka hose jewe mbabarira adakeneye yuko je tuzoharira ako muharira Mutima Rokomedie yanditse ijya post yaciye anyibutsa uwo bavukana yarandeheje uwo bavukana yaraguhe iyo ni yindi story rero bisigura ko yoba yarafushe kubona uwo rero ndakubwire Mutima Rokomedie je ambabarire yururuke nimba rero ivy'ubworozi vyamunaniye yagiyemo ntatekane abandi bana tumanze dukure n'ivyanka tuzoheba kuko nawe nyene harageze igihe na Jantwenza vraiment turamukunda arazima yongera araduga bashagi baramuzimya yongera araja down natekane rero aje mu vy'ubworozi bimunaniye yicara aramvye arera abana hago tuzagusanga uri kuramuhora kubera ko bavukana yakureheje biranka ugasanga kumvura aracagushavuriye oya sinibaza ko nabizi niyo nkuru vraiment aje no ca ndabivuga kare oya bivuge kandi jewe yari mukuru we jewe sinzi yambwiye ko ari mukuru wiwe sinzi ko ari mutoyi wiwe canke sinzi ko yoba ari mutoyi wa Mutima canke ari mukuru wa yavuze ati je mvukana na Mutima yavuze ko ari mukuru wiwe kandi ndi sûr et certaine ko ari mukuru wiwe cyane kwa gusomesha kugira nyene mutipe w'ubuda nyene bana byibusha nka bose barahaze kweri bafise ubuda barariye usanga bafise yarandeje arangurira udufanta utunyama aragirante ujambo aravuga bose kwa tunyama twa kusoko mu ruzi tujya nyene ewe ndarya wa muntu atangura kumbwira ibintu bidasobanutse antera inkuru za Mutima ingena ry'uburobi 9 Mutima ngo aratera mana yanje burya kuvyibwana ivyiza yari imitoma Mutima ngo arajya uburobe 9 abantu bagatangara aho ntabarana haka arongera ko nubundi na 14 yo yari imitoma ya mukuru wa Mutima yo kuzana isare za Mutonyawi arandesha ambwira ibintu bidashoboka cyasanga nanje kujya nyibaza sikonde ya ubundi je nakuze ukuntu meze je mfise ishusho zibiri no canga abantu donc je ndafise ukuna nshobora kukwereka kumengo mfise ingeso mbi nukuntu nshobora kukwereka yuko atangeso mbi mfise rero jewe si nkeneye yuko umuntu wese duhuye amenya ngo mfise ingeso nziza
mu bisanzwe umenya ingeso z'umuntu iyo mumaze kwicara mu kayaga ntushobora kujija umuntu ubona kuri televiziyo ngo kameze uku ngo kunuko ntimuricara ngo muyage hari n'igihe ukumwibaza usanga atari kwameze ugasanga nta n'ubwambure bwarabona uga munsi wabutanze agakubona ubwambure bw'umuntu nuko uba wabishatse kugira umuntu akubona ubwambure bwawe nuko aba yabishatse n'ubu wo guhamahera wotanga uwo mamahera Chemu kubi impara amahera hari amahera nataze kugira babime ko navutse ndabisanga ko muko ndinda gutaga amahera ubitangira ubuntu sorde akote chimamanda ko yandise ngo yagutanga amafaranga erega chimamanda ntazo yantamwe kubera ivyo mwe mwiyumvira azuye yama nyene kubera warabonye akantu yandise avuga ati kame mujya mudema afise inda nziza chavise inda nziza sheri waguha amafaranga wamubwira ngo yasubize inyuma ngo ntaho nkeneye kugira tubigire oya atari 10 miliyo zije neza mu maboko naho nyene iminota 5 wo chronometer ufise 10 miliyo rero yaza 10 miliyo 5 minutes uyumva ko yiyemiraze mugabo nta numwe vya binini bimwe bituma bimwe byica umunyamaka ya meeting ngo nkwegere ngo asige mwivume ariko imiti bayenwa kubera mwebwe twebwe abakobwa ngo byatari sawa ngo bamwe bashaka kuza ngo kwemeza Jesse ni idoga sinakubwiye ko nikundira gasuka gato je urusuka runini cyane ncaniruka urima gahoro gahoro yego erega bijya bintu abantu bibaza ngo urumva ngo ngubishizemo ingufu ngo niyo biryoha oya bijya n'ibintu bisaba kuyitona ko umuntu arinza guha umwanya gerageza ufatirana ku kanya nyene buke bukutihuta apana kugira umengo uriko wirukana abantu no uriko wirukana ande none nimba bayatije ahantu aba ugasanga ikibanza nico yakotesheje oya ugikotesheje naco nyimba ari amasaha 3 kugerageza kuri utwo muri aba masaha 3 nyene ukayagira nyene buke buke ukagenda gahoro gahoro rega kwemezanya si vyiza nawe nuzoje kwemeza abakobwa bazokugaya urabona abakobwa bafise amaheri baratwengana twaryamanye umuntu azokubwira ngo twararyamanye yakwereke message ngaho bunyenezi wawe yego nyereka no bikwereka ucumike oya nyereka ucumike je nyereka abakobwa dufise urusaku kandi umenye ko tugirana ibintu none asakaye none nubirigura basakaye wewe ndakuzi oya waretse kumbeshera yo uhore utekana ariko je nanje ndana abantu je ncanga hanigira umurara nyine himya kimya ariko siho mba ndimba nipowe oya wewe wigira umuntu umenga aratekanye Ega jewe ni ndatekereje. Yo. Mbabari. Ntaga content nigeze kubona kingene muharira. Mbabari ndabihetse. Nani wosanga n'imboro zawe ndazifise ngaha muri telefone. Izina rya Yesu pepe kwa jina la Yesu mu wa Joshua. Wakera yawe. Wasuguje. Je Mungu wasuguje subizi. Oya ntabyo nzi rwose. Mungu wasuguje. Okay, turagiye kuri no munsi. Uno munsi nibaza ko ikintu bita social media ni ikintu gizuma abantu d'abord baryoherwa stress zikabavamwo yego ukumva nyene uvuye muri mood mbi warurimwo uno munsi urakina comedy ndamaze kubibona kandi ni fresh je narakunze uburyo uri kurazamwe nibaza ko nanagutelefone ndanabikubwiye nakubwira ati bana komereza aha abantu nkamwe bwe tubakeneye je ndo umuntu vraiment nkunda nyene social media mu bisanzwe nyene siyo kugenda kuvugira ko ngo mwaramutse biki nibiki oya social media urumva ni vibe tukeneye kuryoherwa tukeneye kunezerwa kandi umuntu dutegerezwa gukora ibintu bitandukanye hari ababikunda n'abavyanka uhinduye hari ukunda ivyo uhinduye n'undi sinzi reka tubikorera ababikunda abantu ku mpande zose kabisa ubu rero uriteguye uwoza ati dukore mariage oya pana bari bo bose kameme nawe urabona ko ntaciriritse cyane ku buryo wari we wese yofa kuza azana uburofu cyaje ndakubona kabisa karite yawe ni be wambonye ni bien kabisa wambonye hako hari ukuntu nyonga wewe uya wozosaza abantu hakuntu nyonga ikibuno kanyonga inda ukagira iki abantu bace babona ibindi bintu rega we nubakweka ijya nimwe mu mpano mfise kandi nkunda je na munazigira mbuza je kwerekana impano mfise nahazoba ari impano yo kwambara amakareso nzoyishira hanze ko nta muntu azombuza
bijya bintu urabona bijya bintu mwe muri ko murabona kujya ndabikora mu bisanzwe ntabwo ariko ndabikora bijya biri hasi ku vyonzi hajya wakoze ibi hayamba nakoze akantu gatoyi ku vyonzi sindatangura kuvyinjiramwo neza ngo mubone neza ko mfise ijya mpana ariyo yanje ariko mu vyo nabonye wakwica umuntu umunsi nzotangura rero kuvyinjiramwo bien nkavuga ati ibingomba ndabiha umwanya urazi impamvu ntagomba kurenza urugero nibutse yuko ndi munsi y'ijuru kandi nubaha Imana cha numva nogeza hajya ukavuga ati turakwiye kuko nokora ibintu vraiment amateka atamuntu ngaye Bujumbura arayandikisha je kandi ndabishoboye nuga udukora ibintu abantu bakaduca intege jewe uzushake wandika ivyo ugomba kunca intege naho wozana na batayo yose naho wozana na satani n'abamarayika biwe bose kunca intege nivyo ukunda cyane umuntu adacika intege vyorosha ariko ivyo uvuga ko umenga hariho abahungu babivuga barabivuga ntabwo bigera bamubuza wewe hageze kuri yo kumenga nico kintangaza urabona ibintu Chevara aravuga n'ibintu biteye isoni je no nasubiramwe mugabo vraiment nkaca mbona mutima aritoye nkijya video reka ndayisubiremwo basi umbwire igishega hano kiri kuba nabajije ati gusambana ni icaha kandi no kwimana ni icaha none ico ivyo nibishego navuze none batwigisha ko byose ari icaha kwimana ni kwimana ikindi kintu sivyo wowe unsavye nka kwima urumva ico ni icaha nkoze cyo kukwima oya kugisina ntabwo abari icaha umwima kubera iki ubizi gute ko atabari icaha kibicaha kibicaye abari ibindi bintu bitandukanye n'igitsina kandi mwebwe ndabatera inkuru hari abantu muri mwebwe Imana izobaza umusaruro mwakoresheje ibintu yabahaye mugume mufsinata neza uri kurasarura rero none nzoguma ndavyicaritsa hagushika ryari basi ko umva data gusambana ari icaha Imana yabimpaye ngo ndabikoze kurongorwa bizoja mu kazi arumva akazi kavyo nako kurongorwa umunsi wakoze mariage nabijya bintu sivyo kuko je urazi gituma mvuga ati sivyo nka pastor nk'aba pastor baraye barakoze nk'ivyo bintu biba biteye isoni bakaca baza kuvuga ijambo ry'Imana mu gitondo wowe wumva ivyo bintu ari ubwo ari umugore wiwe n'umugore wiwe babana mani ibintu vy'Imana birayobeye vraiment hari ibanga ry'Imana twe tutazi ariko wowe watubwiye ati jewe sindatahura akamaro katunye Imana iduha ibi bintu oya ni kugira bivyare banaciye jewe ko ntarabyara oya wowe ngira nturemera kuvyara ega umwana wo ngamu gisagara ngo avyara ashaka baranse ntushaka kuvyara baranse ngira bashiraho izarumvye ndazi oya usanga ufise udu systeme twawe oya nama systeme bishi nta bintu wifashisha sibiki gashaho so nuko uko biri kose nibaza ko umuntu wese yifuza iterambere bivanye n'ivyo abarimwo no musi Jisha nawe nifuza iterambere bivanye n'ivyo arimwo ariko ivyo dukora igihe tuba tubikora no musi ariko ejo ugasanga hageze ko twubaka ingo zacu abo tugiye kubakana cyangwa abo tugiye kubana ugasanga barabitubijije kumbura ivyo Jisha arimo no musi mugashobora kubimubuza akamubwira toya systeme sizo uri tayari kubireka urumva umugabo kukeneye umugabo akubujije mu bisanzwe ntushobora kugambarara mugabo nawe azobimbuza ninabona yuko aho navuye naho bingejeje bizoba vyarantunze nzomubwira ati mwana wa mama sinshobora guheba ibintu biriko birangaburira rero ubona neza yuko ibi bintu no bireka wironderera uwundi canke swati naho umugabo wiwanje je noneho hari wigeze kumbwira ko je nagutwaye bizoba biheze bijya nuzosubira kubigira namubwiye ati ahubwo rero niho bizoba bigitangura kuko jewe nawe wowe tuzoba twinjiye mu rundi uzoza mubikora mu kandi gakino rero turi babiri urumva umugabo uzumugira mu content ka twese tuzoza ebana cyo bibona ibintu vy'amavuta gusa mutazosora wakera gusa oya na wakera nuzokubwira wakera yiwanje azoba kubeshe kwere nukuri none we yikura he okay yoba yironse ngwiki nuko hari ikintu wavuze ati ngo jewe ngo dukundane manza nkapima wese gora ko arawo wapimye biranka oya simpima ndaraba para gupima ndaraba ako nk'incuro 10 nibaza ko ari gake ku ncuro bo maze kurima wowe bizi gute oya ndakubajije ko nawe ushaka kumera nk'abandi oya ndakubajije oya incuro 10 wo maze kurimwa nk'incuro 10 ndi vierge ma
kandi ari wowe wapimye. Nararana kugiye ko naravye ndaraba simpima. Erega burya ndagutera inkuru umuhungu azoba ariko arakubwira ngo mukundane hama akagusaba imibonano mpuzabitsina wocu uva inyuma. Kuko mu bisanzwe nta muhungu yoshobora kurya indya azoshira mu rugo nivyo ukunda. Nta muhungu ashobora kwiyononera ko umugore azoshira mu rugo nico nakunda. Rero nibaza ko bajya baba bari mu nkundo basabana imibonano mpuzabitsina nta gahunda baba bafise. Baba bariko bararyoherwa. Ubundi umuntu muzima umuntu muzona abana nta na bizu ngo bijya vy'amayambi bijya mugira ngo mabizu mwirirwa muragira. Wapi? Nta mwanya babifitiye. Abari kariruka n'ubuzima bwo mu rugo ingene bizoba bimeze. Mugabo rero imbora kimazi baba bandi badutesha umwanya badutesha umutwe muravugana imisi birakaca kubwira ati turyamane. Just imagine uhuye n'umuntu ahubwo n'abahungu sinzi imbaraga. Ariko ni kugira mama muri ko muraronda ntuzenya basi kumbure mwiyumvanemo cyane gusumba. Nta kwiyumvanamo no kwiyumvanamo bizoza mu kiyago nane. Plus uko muyaga niko mugenda muri yumvanamo. Nabwo biva ngo mu masexe. Urazi burya hajya uryamanye n'umuntu kwaca kwanka burundu. Nimba utari ubizi ndabikubwire aca gushisha. Nubu kimushuhiye. Nakwereka gusa ko yagushishe. Erega muri iryo niryo banga mutazi. Ivyo ntabwo twobereka ngo mwadushishe tuguma twibona. Mwebwe abakobwa mpora numva ko iyo bibaye birya bintu uca utangura kumwimva nk'umuhungu cyane gusoma. Oya bijya sivyo. Namwe mucamushishe. Bijya barabesha. Baranabivuze ngo iyo ari sugi ngo uzorinda ngo uzana n'umugore ngo akikwiyumva. Bakwiyumvira. Cyane ububesha. Bisigura ko ari ububeshi nyene ivyo bavuga atari ivyo. Yego. Abo bishikira nabo none tuvuge ko baba bibeshe. Bon. Arenza nahaguma kwiyumvamwo bivana n'ukuntu uba wabimukore. Utamwemeje kwako ndimpora numva. Ukari abantu bakwemeza gushikaho uva amaraso. Nangisho gihimbere umva wo cugumuciruki. Wabari umurimye basha. Bari no mwicanye. None wumva? Buryo umuntu umwemeje azogaruka. Mwemeje mu bwo buryo. Oya. Kandi wobugira umwice. Ahubwo no kukubloka aca kubloka. Umuntu yagiranye ikira ubuzima kabisa. None. Numva ko ari hahandi ushija kwa muganga ukamara ukwezi kose. Kuko ashobora no guhindukiza inzu y'umwana hariya mu nda ikagira ikibazo. Ni hatari. Ahubwo Imana yarabahaye gira amahoro. Asha. Man. Mwari mukwiye gushimira Imana vraiment. Bihora bishika ukicara ahantu ukavuga ati iyo nza kuba umuhungu. Joje nari kumara abana kwe. Yego ndumuhungu. Nari kubamara. Ko je nari kuba mfise umutoma kabisa ata muntu numwe yonyanka. Umari kubamara nawe ntushaka kubamara abandi. Oya Jesse shaka kubamara abandi. Niyo mpamvu ushaka leta ishireho imyaka yo kurongorwa kugira ngo bareke kuguma batuma n'abasigaye ntibabamarire. Je nanje biramaze kumba ugasanga umukobwa waramurondeye bien ava. Nimba yagiye ahantu handi bikanka. Sinari kwa kwirondeza mu nyuma waramurondeye bwa mbere agakwepa. Ya biba. Ugarutse kweri mpaka kugutera block. Abakobwa ukuntu tumeze rega turamanza tukagara. Nk'ubu nterese ndamanza. Sindakwereka yuko nyene ndagushuhiye ndamanza nkihagararako. Reka ndakubwira ati je ugaye umuntu uri kurankurikirana ubugiye. Umva rero je ivyo mbwiye byose rero ndosha ndavyemera. Je ndakubwira kubera ko ndavyiyumvamwe nkakubwira ati bigenda uko. Uvyansi ndakureka. Aho rero uko kuvugisha ntazosubira no kukuvugisha na nimero nyene bisanzwe. Ubundi je ntinya gutereta kubera ko abo ntereta mu nyuma ntidusubira kuvugana nko twavugana bwa mbere. Ndaguterese rero jewe. Utabikoze. Ndagukunda. Turakundana navyo tuzirabizi nyene. Apara ngo gukundana ku majambo. Ndagukunda nyene rugero byumvise mu bunyene. Aretse koresha. Erega nuko mba ntinya kubivuga ubundi Starboy wori umuntu wanje ndagukunda. Uraboga ega je ngunda amaboga. Uraboga. Waretse shauri mu diaspora muri Amerika dahagarika ivyombi. Oya. Hari umuntu ariko arubaka rabe ko yagushira mu nzu muri kano kanya. Oya we. Ega abantu batavuga. Kabisa turi kumwe na Jisia rero gera umufollowing Jisia wandike Jisia kuri page Facebook yiwe hajya ariko kandi hejuru Jisia Kezak Bedi. Niyo page ndiko ndakoresha ibi na TikTok nuko nyene. Ego. Ariko je hariho abantu batanguye kunyitira. Uzi yo telefone kwanza. Gira guca. Ngira imbere canke inyuma. Yigire guca. Bano b'Imana akora ama video. Urumva? Basi nimbura mu diaspora waretse imitomo ukamutamwa iPhone basi ikorera akazi.
ni muri mu diaspora kubera ikintu mbaho bukunda igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi uba wifuza yuko abana babandanya kwiteza imbere uyu unye kuvyakora niyabikora neza ntazoja mu bantu ati canka akora agira ingeso mbi iki kubera ko azobafise ikintu kiko kiragira iki kiramwokipa kumbe kimwana amafaranga rero muguri iPhone basi 11 Pro Max cyangwa 12 nayo bari iPhone 7 ndatora basahindura telefone kabisa iyi simwe y'umukope muri Kenya amisi kazava kajamo umukopo usange ndahomvye n'udukorwa ndiko ndakora oya mugure telefone kabisa nawe utegerezwa kunterera desa mugabo oya nje ico nagutere si ikinyene Hari kenzi basi nibone kuzombwira ati nukuri kwimana Starboy nibayingurira baciye kuri wewe ukayarya naho nzobimenya oya ntimuzonceko jisi yababwiye uko yitwa oya nabo baca bambwira ngo nsanga aha ngo tuyagure ibintu byo kumbwira ngo nsanga aha vraiment ushaka kumfasha sindabikunda okay basi bazokubwira tujane bazobwira tujane canke nkubu tujanye uyigura iyo telefone uyinshikiriza utama nkubu tujanye ngaca nkina deal bakaca bambwira ati wewe Starboy tafuna faki system nanye ngaca ndakubwira ati twagiye ntayiba gukora ako ariko gusa vraiment niba muriko muradukurikirana mu mugure vraiment ga telefone gafata nubwo atobari iPhone hariho ama pixel akuze afata video zirenze ushobora kuba uyifise singo mu mugure nshasha iyo ufise ushobora kuyimutamwa ati ndavise zibiri akiri yimwe ikoresha canke hari abantu usanga bafise ama telefone batazi n'akamaro kayo ukavuga ati zana dukabe ndaguhiye twe twaramaze kumenya akamaro k'itelefone muhinduranye tuguze noko so nimba ari cyufise urenza ko canke bumwe mu busabe ukunda gusaba abantu nubwo byo babiciye ku mbuga zawe reka dubice no ngakuri Star TV kumbure jewe ikintu nosaba abantu icambere mwirinde kuza muracira urubanza umuntu ikindi naco cya kabiri iyo umuntu akoze ikiganiro bagakata akantu ukakabona ku mbuga wirinde kuca wihutira gukora ama challenge ngo kuransubiza manzi urabe ikiganiro cyose urabe info yatumye uwo muntu avuga ivyo bintu hamutahura avayo kuza gusubiza hariho abantu bundi acumva batangoye ati nk'akarorero adugija kumva gusambana aho nyene uzubona muri commentaire video itarahera video ni ya 10 minutes umunota umwe urakubiseho commentaire nturaheza gusoma abantu ikindi naco shaka kuvuga iyo turi ngaha kuri rezo sociaux tuwe dutukana twebwe ubwacu nibikenewe yuko abavyeyi baza mu bintu tuba turiko turakora hari umugore ari muri Saudi yansubije avuga ngo uwo mwana ngo nyimba ari gitwarire ngo nyimba ari iki burya nuko nabuze umwanya nuko nabuze umwanya wo kumusubiza ugiye ari convocation igiye ari convocation yihuta kandi kubera ico kintu yavuze yuko je gitwarire kandi mama ambyarira mu bitaro jewe nahatswe kuvukira muri clinique ncamvukira mu nzira urusoro ruriko ruravuga wavukiye mu nzira urusoro ruriko ruravuga mu ntambara bariko barabundabunda ukacungira yuko jewe ndigitwarire iyo ari convocation yihuta mugabo none ibereye Saudi yawe muhagute na uva muri Saudi rero nahandi hantu je mse strategy zi wanje nega ndi umuntu akomeye ntimuzofe kumbona kujya ndiko ndavuga ibintu warikomeje narikomeje je nzi ikintu nuko nyene kandi jewe urugamba rw'iwanje ndarutangoye ntiruzima impamvu rero jewe sinaje kuri rezo sociaux vraiment guharira n'abantu bambabarire utakunze ikintu canje duza wirenganira urabe ivy'abandi hakwiriguraza ngo duterana amajambo ngo usubize nabi muri burya bukobwa bwose burya bukecuru bwansubije bwose nabwo nyene nindaya kuko nta nakamwe kansubije ari sugi kandi nta nakamwe kansubije kamaze kuryamana n'umuntu umwe bwose aho buri bwirwa burasambana busambana mugabo ukaca buza kumusubiza kujya jewe nta muntu nkeneye ko duharira vraiment kandi ndibaza baramaze kubona ko je ntanabikunda nivugiye ijambo rimwe rirakwiye kabisa twubahane anye jewe mfise impamvu ndi kuri rezo sociaux nawe ufise impamvu uri kuri rezo sociaux nawe ufise impamvu uri muri Saudiya nawe ufise impamvu uri muri Saudiya kwanza bavuye ino batazi no gukoresha n'amatelefone bageze muri Saudiya batanguye kumenya gukoresha amatelefone batanguye kumenya gukreya ama page ubu bari ku marezo sociaux batanguye kumenya gukina TikTok ubu rero umengo ni bihangange umengo muri Saudiya nahandi hantu harenze kumirasha ukura babeshe abantu bari Saudiya none bongirane kuri kora baso sibo bancokoje none barancokoje ariko nibamba bari ariko si bose harimwo abavuze ibintu vyo nabandi bagiye kuzanamwe ibintu vy'ubugogi no wazindutse avuga ngo waguciye amabarabara menshi ngo cyabibaza ujya rero nkugiyo ndamufata ujya biranaboneka yuko yaheze
hasigaye ari amabarabara kurya nyene Nyambari Shivari yabivuze ni barabara kurya nyene nawe nyene yabigize ngo umuhungu ngo agusanze muri ghetto ngo mujye ngo umujye umujye nyene ngo umwongere umujye umuca amabarabara barakarya nyina arakameneka umujye so ibintu narifise nivyo rero tuze turubahirizanya ku kintu c'umuntu je nimba nkoze ikintu mfise impamvu ndagikoze mfise impamvu ndagikoze kuri rezo sosiyo hari abantu benshi bavuga ibintu biteye isoni mugabo kuba navuze ati leta ifatira ibihana abasore batariko bararongora ico nigishego ku buryo cotuma abantu bose bahagarara na president Muranumva yavuze ikintu bamwubahuka bakaza kubigira ama challenge cyacerekana yuko mu Burundi gutera imbere kitarimo imagine umaze gusuzugura n'umukuru w'igihugu vraiment agasigura ibintu kashuza kubigira challenge kabisa noko twakumwe na Jisha twaganire byinshi bitandukanye ariko kandi cyo ndabibutsa itelefone yewe muyigure kabisa je basi ndashaka ndabe ko ndumunyamwigisha pe itelefone yewe muyigure nzovuga ati telefone yaguzwe bishiye mu kiganiro cyaciye kuri Star. Yeah guys kandi tuzobashimira cyane vraiment tuzobashimira mutange mugira umutima mwiza hari abantu nganze bafise amahera nubwo ngurira iPhone 17 Pro Max atacho vyo mutwara kandi atacho yo bahomvye afise amafaranga ntaho cyo simbira kuri ngaba baca bumva ngo ndiko ndasega mushake muvuge ko ndiko ndasega nshaka ga telefone kandi iyo umuntu banyita umusezi je sinishoboye banyita umusezi nababwiye bashire ko international ego sinishoboye vraiment murabe mufashe ya munterere kabisa so imani bahezagire nanje abanyita umusezi bakomeze ko nyita umusezi ariko bashire ko international kubera ko ndasega neza nkafata n'indege kandi vuba ngiye kuyifata nuko muzoguma mundabuko nyene munyita umusezi twayikise so reka ndabashimire cyane uyu n'umukobwa wacu n'umurundi kazi n'umurundi mugenzi wacu twese turabarundi dushigikirane social media sahantu ho kuja gukorera imisa ahantu ho gutera brage ho gutwenga ho gusetsa makomedi gutanga message kanaka rero umuntu wese afise uburyo atanga message kandi umuntu wese afise uburyo abayeho uno munsi bino bintu dukora jewe amafaranga ninjiza ndarusha abantu benshi bakora muri leta he na he yego rero kubera ko nakagiza akazi mbona amafaranga kampa sinogaheba kubera ko niko kazi kantunzi kantungiye umuryango kubera ko birashikana mere nka mutamwo abo tuvukana nabone bakaronka kubera ko ndiko ndakora so imana bahezagire amazina nje ni Starboy the Ship duhuriye kuri Star TV turaki kino kiganiro tugisharing so vendredi abantu bo muri Kenya muca muvyumva